Ndabaramutse abandi ndabaha mwiriwe bivanye naho muherereye. Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwebanywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza amakuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni amakuru aba yibanda cane cane kubiba biri kuvugwa ku gateka kazina muntu, ibiba biri kuvugwa mu cibano, ibiba biri kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse na bya bindi byose mwanyegejwe turabitohoza amaze tukabaha ido n'ido. Ejo hazindukiye inkuru zigaragaza ko Generale Arengiyome Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cacu c'u Burundi ariko arasakwa. Hari byinshi twabatohoreje twamaze kumenya muri iryo sakwa ryiwe ko ashobora kuba yanasohotse igihugu. Byose muraza kubikurikira muri ano makuru twabateguriye. Wowe icyo usabwa nta kindi uretse gupyonda kuri sabone kugira ngo kucisheho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Agakino: Bunyoni yoba ari we agiye kwagirizwa ubukene bw'igihugu. Ejo haheze mu gatondo ingo za Generale Arengiyome Bunyoni zarasaswe mu Gasekebuye no mu Rutana. Mu gatondo ka kare igipfu c'abapolisi n'abakozi b'iperereza bazindukiye ku rugo rwa Generale Bunyoni mu Gasekebuye mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Barazibira amabarabara yose y'agace abamwo ku buryo ata n'umwe yari arekuriwe kwinjira no gusohoka iyo karitsiye. Bamwe mu bapolisi buriye hejuru ku mazu. Ibyumba by'inzu ya Bunyoni byarasafzwe byose, abana bategekwa kuva mu byumba baja kw'ibaraza. Mu Rutana naho nyine byagenze gutyo. Hoho umushikirizamanza mukuru wa Repubulika Sylvestre Nyandwi yatanze itegeko ryo kubomora imiryango kubera ata mfunguzo zari ziriho. Ikinyamakuru Soso Media Burundi kimenyesha ko iryo tegeko ryatanzwe kw'iterefoni. Mu Rutana ibyo bikorwa byari bihagarikiwe n'umukuru w'iperereza muri iyo ntara. Aho hose Sylvestre Nyandwi yari yatanze umutahe wo gusaka barondera amafaranga y'umurengera anyegejwe muri izo nzu. Havugwa imiliyaridi 20 zoba zinyegejwe muhira kwa Bunyoni. Nta na kimwe abagiye gusaka bashoboye kuronka. Haranajanywe imbwa zidasanzwe zo ku kirimba c'umukuru w'igihugu, nazo nyine ntaco zatoye. Ikindi amasoko yacu yemeza nuko Arengiyome Bunyoni nawe nyine batigeze bamubona aho baja gusaka. Ejo mw'ijoro bamwe mu nshuti ziwe batwandikiye ko baguma baronka ubutumwa buvuga ko abagiye gusaka babuze iyo Bunyoni yagiye. Ikinamico idasanzwe: muri Nyakanga umwaka wa 2022 Perezida Ndayishimiye yarabogoje Generale Bunyoni amwagiriza ko ashaka kumutembagaza, anamushirako amabi yose ashoboka mu bijanye no kwica ubutunzi bw'igihugu. Abarundi bararindiriye ko Bunyoni akurikiranwa ku caha co gushaka gutembagaza ubutegetsi barabura, canke icaha co kunyegeza ibitoro, isukari, ifumbire n'inyobwa za Bralirwa. Ntacokozwe, byahereye mu majambo gusa. Ubukene buri muri kino gihugu muri kino gihe, Perezida Ndayishimiye yabandanije kubumwagiriza abo avuga ko hari abanyegeje amahera menshi cane mu mazu. Aho naho nyine benshi baratahuye ko avuga Bunyoni. Evariste Ndayishimiye yaranavuze ko agiye guhindura inoti z'u Burundi ku buryo amafaranga anyegejwe azoca ahinduka ibipapuro. Mbega iyi kurya irakuburira. Ifaranga ry'u Burundi ryaciye rita agaciro, ibyatumye hari abiyumvira ko ya mahera anyegejwe mu mazu yaciye avunjwa mu madolari. Ibi bintu byose biboneka nk'inkinamico ishobora kuba igamije kurondera icaha boshira kuri Bunyoni kugira abasigure ko amagorwa yose Burundi burimwo uno munsi ari Bunyoni yateje, ariko ntibihendwa abana. Nimba koko leta ya Perezida Ndayishimiye ikaguhana Bunyoni, ibyo bamufatira ko mu bijanye no kunyonora amatungo ya leta biruzuye, ariko byokwega abandi benshi bakomeye mu butegetsi, ari nayo mpamvu batashaka ko aribyo bamurega. Niyo mpamvu ubutegetsi bushaka kwitoza utunyoni buronke ikosa ariko butinjiye mu madosiye akomeye y'ubusuma asanzwe yasangiwe n'abategetsi benshi cane abariho n'abamaze gupfa.
ariko tuvugane ukuri, umuntu womwagiriza ko anyegeje amahera muhira ukamara amezi ubivuga mu majambo aho uca hose, mu nyuma ukongera ko ugiye guhindura inote kugira uhindure amahera yiwe ibipapuro, ukaca umuha ukwezi ko kwitegura ukabona kuja kumusaka ukitega kumusangana ya mahera. Naho ataba ari ncabwenge nka Bunyoni biragoye ko umuntu wagabishije gutyo umusangana amahera. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD burangwa n'ubusuma budasanzwe. Hadafashwe ingingo ziboneye zo kurwanya ba kaboko basasagaye mu bushorishori bw'inzego, nta gihugu kizotera imbere. Mbega ibintu bisigaye bivugwa ku muryango w'umukuru w'igihugu burya birasanzwe. Ibintu bivugwa ku mukuru w'igisirikare birasanzwe. Mbega abasangiye za miliyaridi 54 zo kubaka urugomero rwa Mpanda ko badakomwa ko hari uwavuga ko agiye kurwanya ibiturire adatanze umuco kuri ibyo bibazo? Ico umuntu abiba nico yimbura. Uwabonye Generali Bunyoni atunganya akongera agahagararira isakwa ry'amazu y'abanyabujumbura yagiriza ko badashyigikiye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, ntiyokwibajije ko ico gikombe nawe azokinywako. Ndibuka akamwemwe wamusangana mu maso mu gihe imiryango yaba iriko iracuraguzwa utwabo baduta hirya no hino atampuhwe, none uno munsi niwe aramukiwe atamyaka irahaca. Iyi si ntazagire uwihenda ngo ni nyirayo. Mu gatondo ka kare igipfu c'abapolisi n'abakozi b'iperereza bazindukiye ku rugo rwa Generale Bunyoni mu Gasekebuye mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Barazibira amabarabara yose y'agace abamwo ku buryo ata n'umwe yari arekuriwe kwinjira no gusohoka iyo karitsiye. Bamwe mu bapolisi buriye hejuru ku mazu, ibyumba by'inzu ya Bunyoni byarasafzwe byose, abana bategekwa kuva mu byumba baja kw'ibaraza. Mu Rutana naho nyine byagenze gutyo. Hoho umushikirizamanza mukuru wa Repubulika Sylvestre Nyandwi yatanze itegeko ryo kubomora imiryango kubera ata mfunguzo zari ziriho. Ikinyamakuru Social Media Burundi kimenyesha ko iryo tegeko ryatanzwe ku telefoni. Mu Rutana ibyo bikorwa byari bihagarikiwe n'umukuru w'iperereza muri iyo ntara. Aho hose Sylvestre Nyandwi yari yatanze umutahe wo gusaka barondera amafaranga y'umurengera anyegejwe muri izo nzu. Havugwa imiliyaridi 20 zoba zinyegejwe muhira kwa Bunyoni. Nta na kimwe abagiye gusaka bashoboye kuronka. Haranajanywe imbwa zidasanzwe zo ku kirimba c'umukuru w'igihugu, nazo nyine ntaco zatoye. Ikindi amasoko yacu yemeza nuko Alengiyome Bunyoni nawe nyine batigeze bamubona aho baja gusa. Ejo mwijoro bamwe mu nshuti ziwe batwandikiye ko baguma baronka ubutumwa buvuga ko abagiye gusaka babuze iyo Bunyoni yagiye. N'aba bariko baramugira gutya burya ejo nabo bazoshikira. Bunyoni niyahanwa bazamuririra si benshi kubera amabi yamuranze. Ariko abibaza ko bazaduhenda ngo ibibazo by'u Burundi uno munsi ni Bunyoni gusa, ni benshi ariko ntabwo tuzabyemera. Banywanyi bacu ni ngaha duciye dusozerera ano makuru twari twabateguriye muri kino gitondo. Wowe ico usabwa ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ukurikishijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi by'ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo. Gusa mu kandi kanya karibuze hari makuru turi kwatohoreza ku bijyanye na Generale Alengiyome Bunyoni. Muraza kubikurikira muri ano makuru, ndetse muraza no gushobora kumenya aho ashobora kuba yanyegereye. Ibyo nabyo nta handi waza kubironka uretse kuri nombonesha kure imwe rudende dushikiriza amakuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.